ushobora gukura ubona uti jewe iterambere ryanje ni ririya canke ugiye kw'ishuri bakakwigisha bimwe bakwigisha ubikurikiranye neza ugashobora kuronka iterambere canke nk'abantu bumviriza amaradiyo n'amateleviziyo urabiye ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu arakunda gusigura cane uko woshobora gutera imbere ahereye ku bitungwa bito bito yama yavuze cane aho ukurikiranye buke buke naho nyene urashobora kuhakura inyigisho zituma wotera imbere. Iyo uhagaze hajya kwibarabara uriko uraraba inyubakwa yawe n'ikihe kintu uhora wibuka ukavuga ati uko biri kose ikintu catumye nshika hano mbabaye cari ikintu kuvuga igihe waciyemwo ukumva yuko ubaye desi no kurondera umugwizatunga dufise mu Rumonge namba 1 nimero 1 yaciye mu bingana gute kugira ngo ashika haruno munsi? Bo jewe ibibazo umuntu agenda aracamwo usanga ari vyinshi. Sinzi mugiye mwarayemo, sinzi ko mwaraye muri suite presidentielle, hariya hejuru kabisa, sinzi ko mwaraye muri VIP hano hatesa sana. Hariho ishambire usanga zifise amasalo ministre, ugasanga ibintu byose ubikorerayo, ufise umukozi agutekera igikoni biki byose ukabisangayo, wewe tuheruka winjira tugasaba kubona wisohokera. Ego kuvyuka n'ivyacu ariko babigizwemo uruhara runini cyane na Nyagasani Imana yo rurema iba yatuzinduye kubera ko hariho benshi batagirirwa ayo mahirwe. Nshuti mukunzi ukurikirana G5 Media, nkunda ndakuramutse mwiteka ntangere, nongenda kwifurize umwaka mushasha kubera ko twagiriwe amahirwe yo kubona, ariko hariho benshi batagiriwe amahirwe yo kubona bari mu munezero. Bose tubihanganishe tuvuge tuti ibintu vyose n'igihe vyose bishikira ku mwanya. Neza neza ndi mu Rumonge aho ubona neza yuko ndi ku hoteli ya mbere nziza kandi iryoshe kunezererwamwo bene data ndabatuye hano hantu ni kuri Nibituronsa Hotel. Nibituronsa Hotel ni hoteli nziza cyane y'akaroruhore, ndetse uhashitse ubona neza yuko haba haryoshe. Ndi kumwe rero na Mutama mwene hotel ayihagarariye imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Ego n'imbere y'Imana. Umwaka mushasha kwanza mwiza. Ego watwese mumeze neza? Turashima kabisa. Neza neza hano mu Rumonge umwaka mwawuhimbaje gute? Hano mu Rumonge by'ukuri umwaka twahimbaje neza cyane. Urabona abantu bose, uravye akarere kose akayaga ni keza, abantu bararyohewe. Urabona by'ukuri yuko umwaka wagenze neza kandi urangiye neza. Uravye ugenda abantu baryohewe, urabibona circulation, urabona amamoto, amamodoka, gira byose wabibonye ugene abantu bahimbawe kabisa. Nk'umuntu asanzwe yikorera ivyashara, uravye ukuntu bahimbaje umunsi mukuru mu Rumonge, twacaba n'ukuntu abantu barira ngo nta mafaranga hari koko, nawe vyemeza canke nyine abarundi turacameze neza ku gafuko ko hari ukuntu abantu bavuga ati ntugihimbaza imyaka nkuko twabihimbaza kera, ibintu byarahindutse n'iki bo kivuga ko iki kintu papa? Ndavuga yuko nibaza yuko amafaranga irabura ku muntu, n'ahandi uravye igihugu cacu ubugene kimeze ukagana n'ibindi bihugu, urabona yuko by'ukuri abarundi barafite amafaranga, ngira ngo babura amafaranga bakura ibintu vyankenerwa baba bakeneye mu bindi bihugu. Mugabo ibintu vyo ngaho iwacu mu gihugu by'ukuri amafaranga yo kubigura arahari kabisa. Ego neza neza nifuza ko tuyaga kuri hotel nziza cyane. Jewe nahashitse ndumva yuko ntogenda ntabayagishije ntabavugishije, menyesha abarundi bari hano n'abari mu mahanga bumva yuko mu Rumonge hari hoteli y'akataraboneka y'akaroruhore. Umuntu wari wese yifuza kuruhuka kunezererwamwo n'umuryango wiwe yoshika hano. Ndifuza ko tuyaga neza na neza kwiterambere gino hoteli mu Rumonge. Wimvure gute kwishinga hano mu gihe benshi iyo bagomba ko ari vyiza bamanukana mu gisagara?
mbaho kugira niyumvire kubaka ino hoteli hano n'ahantu nakuriye kuva nkiri muto n'ahantu narondereye ubuzima kuva kera rero urumva narakunze cyane gusumba izindi ntara ahantu hagukujije ahantu hakureze guca wiyumvira ngo uje Bujumbura cyangwa uje hehe biba bigoye cyane gusumba hajya wakuriye kuko ubuhazi bubona ibikenewe uvuga uti iki kintu ndacubatse ngaha notanga akazi ku bakozi bangana uku ukabona ingorane ingenzi zigira zije ivyo byose ni vision ituma umuntu yubaka hotel nk'iyi wakekuje hirya no hino ukaraba ukabona uti ahantu arakwiye kubera iki kubera uba warakuriye uba warahabaye iminsi myinshi cyane ucubona igikenewe uti ikintu no gishira ngaha kirakenewe rero mu majambo make icatumye ibihonda bikora nisunze ibyo bintu meje kudondagura abantu baronka aho bashira kwere hano hantu kuko n'ahantu umuntu wese atopfa yarenganya hashitse ariko ararondera hajya mbo haramaze kutubana hato mugabo mu minsi iri imbere Imana idufashije ko yadufashije ibi urabona ko dushobora kuba twagura mufise vision yo kwagura mukegeza higa neza na neza ino hotel ndifuza yuko menya abantu baje kuhatemberera abariko baratwumviriza bumvirize neza hariho amahoteli menshi ahari meza ntituvyanse ariko akabirya gahari katuma umuntu avuga ati uko vyogenda kose je ntandi noje ntagiye kuri nibi turonsa hotel kubera ko numvise yuko hari iciza gitandukanye n'ikindi cyo bakira hanze yego murakoze ni kuvuga nibi turonsa hotel uyitegereje ubwene ushitse indani ukitegereza ibikoresho ifise ushitse mu cumba urahura n'ibintu bigezweho muri chambre ngira mwavyiboneye namwe kuko niho mwaraye ushitseho urasanga chambre zose zifise amafrigo hari abantu usanga bagendana ingwara tutazi bisaba yuko bakanyisha umuti wabo canka akanyobwa kabo bakakanywa gakanye ushitseyo urahura na kimwe gikanyisha gitanga ubushuhe canke ubukanye umuntu ashobora kuba ari muri periode yumva akeneye ubushuhe canke akumva akeneye gukanya mu Kifaransa ni climatiseur ivyumba byose urayisangamwo hari n'igihe uja muri douche bakenera koga amazi ashushe ivyo byose urabironka hari igihe ukenera gufungurira muri chambre ni chambre yagutse cyane ifise imeza ifise intebe ivyo byose urashobora kubironka hari igihe uba wifitiye costume yera impuzu zera z'isuku urasanga garde-robe imeze neza ushobora kubikamwo ivyawe kandi hariho n'akabirya ukeneye kugorora baraguha ipasi speciale ushobora gukoresha nibaza yuko mwashoboye no gutembera no mu vyo mutarayemwo ngaha turafise amashambure VIP sinzi mugiye mwarayemwo sinzi ko mwaraye muri suite presidentielle hariya hejuru sinzi ko mwaraye muri VIP hano hatesa sana hariho ishambure usanga zifise amasalo ministre ugasanga ibintu byose ubikorerayo ufise umukozi agutekera igikoni biki byose ukabisangayo wewe tuheruka winjira tugasaba kubona wisohokera nubu hariya muri ico cyumba rero bandaye nuvuga bufise y'umukozi hariya nyene ateka agira iki atandukanye n'ivyo hanze hariho umuntu yigendanira umukozi wiwe amutekera avuga ati je ndafise umukwizinye wanje tuzojana ni wazontekera canke bajya abantu benshi babaye hanze urazi benshi usanga bazi guteka usanga bitekera ibintu nitekeye byo bwanje rero benshi barayisaba iyo bashitse ngaha bati nta chambre ifise ibi nibi ndavyikorera amasahani bikikira materiel zose zo muri cuisine usanga ziriyo aca yikorera ivyiwe atekanye agafungura neza atakibazo na kimwe kabisa nuko bakunzi ba G5 Media murumva neza yuko nibi turonsa hotel nyene Imana yarabituronkeje ibicisha muri nyakubahwa hano nawe aravuga ati kananye ndabironse abene gihugu umuntu wese aba diaspora muba mwumva ko mwifuza kuza gutembera mu gihugu umve neza yuko ahantu ho gushikira hambere hatesa ndetse uburi ahantu hatuje atandu ataki ni muri nibi turonsa hotel neza mu Rumonge kuri centre so papa
kugira ngo ndabareke muje mu mirimo yanyu, ndazi ko ari amasaha y'akazi, ndifuza yuko menya ikintu kimwe. Yego. Twifuje yuko mudusigurira gato iterambere ry'umuntu. Iterambere ry'umuntu, tuvuze iterambere ry'umuntu, akwiye kurikorera gute, akwiye kurirondera gute? Inyigisho gato. Iterambere ry'umuntu, mu bisanzwe iterambere ry'umuntu bavuga ko hariho ibintu twovuga yuko iterambere ry'umuntu kenshi usanga ico novuga nti hariho ubwenkendemano, hariho iterambere usanga umuntu yiga kw'ishuri, rero biratandukanye. Ni kuvuga iterambere ushobora gukura ubona uti jewe iterambere ryanje ni ririya, canke ugiye kw'ishuri bakakwigisha bimwe bakwigisha ubikurikiranye neza ugashobora kuronka iterambere, canke nk'abantu bumviriza amaradiyo n'amateleviziyo, urabiye kuri ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu arakunda gusigura cane uko woshobora gutera imbere ahereye ku bitungwa bito bito. Yama yavuze cane aho ukurikiranye buke buke naho nyene bashobora kuhakura inyigisho zituma wotera imbere. Yego. Harya nawe wahereye kuri ivyo bintu bito bito mutubwiye? Yego cyane. Ushike hano. Yego. Niba atari banga ntushobora kuguruka. Yego. Iterambere ryose ryama rigenda buke buke, uhera hasi ukaduga buke buke ugatinda waguka. Mugabo wahereye kuri biriya nyene basigura biriya bamavuga biriya bito bito. Ntushobora kuguruka ngurukiye kuri kiri utaciye hari. Iyo uhagaze hajya kwibarabara uriko uraraba inyubakwa yawe, n'ikihe kintu hora wibuka ukavuga ati uko biri kose ikintu catumye nshika hano mbabaye cari ikintu, kuvuga igihe waciyemwo ukumva yuko ubaye desi no kurondera? Ico kibazo kirangoye gato. Kubera ko hariho abantu mpamvu maza ibibazo nk'ibi, hariho abantu bacika intege cyane mu buzima bivaye no kavuga ati nta nguvu ntakoresha ariko bikanga, akabona ko hariho abandi babironse agace yibaza yo kumenga byose biza byoroshe. Namenye ko hariho ikindi ubundi muntu yaciye muri kya kibazo nyine ari karacamwo, muri bya bigoye ari karacamwo, ariko Imana yaranamushoboza kandi arakivamwo yarihanganye gushika hageze. Namwe nabagiye kugira ngo turonke motivation gatoyi ivuye kumugwiza twenje umugwiza tunga dufise mu Rumonge, namba 1 nimero 1 yaciye mu bingana gute kugira ngo ashika haruno munsi? Jewe ibibazo umuntu agenda aracamwo usanga ari vyinshi, ariko kubidondagura ngo vyibuke usanga naho nyene kigoye. Kuko umuntu aca mu tuntu twinshi dutandukanye, uriko urakora akazi urahera hasi ugakora kwiki gikanka ugasubira kwiki gikanka, rero hari igihe bitinda bigatora umurongo ugasanga waciye mu tuntu twinshi dutandukanye, ugatinda ugashika ku cifuzo cawe wifuza. Ariko kuvuga ati naciye usanga kenshi bigoye gute kabisa. Yes, nuko bimeze abakunzi ba G5 Media. Neza nariko ndayaga na Mutama n'ibituronsa hotel big boss manager, ndetse akaba byose nkuko yavuze ati n'Imana irabizi kandi yarabinyemereye yuko no biyobora bino bintu. Mu kurangiza iganiro cyacu n'akaye kajambo woshikiriza barundi n'abarundi kazi barabe kino kiganiro ndetse mu ntumbero guhurumbira ino hotel? Yego, murakoze cyane. Turi mu mpera z'umwaka no mu ntango z'umwaka, rero ikintu ndabifurije cya mbere umwaka mushasha baze bawuronkemwo amahoro nico kintu gikuru, ata mahoro ariho nta gishoboka. Hanyuma nkaba ndabifurije n'abatarashika kuri n'ibiturosa hotel
ko bohashika bakaraba ibyiza vyaho nk'ivyo vyinshi twagiye turadondagura bagashika bakavyibonera abatarahashika. Turazi abariko baradukurikirana benshi mu gihugu c'u Burundi baramaze kuhashika kuko turakira ingendo nyinshi n'abagira ama reservation ku matelefone bakatubwira ati burya ndamaze kuharara, nawe kuri Facebook bakandika tukabibona tuti ndahazi. Rero turipfuza kandi turipfurije n'abatarashika ko bohashika, tuzobakira neza, turabahaye ikaze ryinshi cyane kabisa. Nuko natwe tubashimire ko mwaduhaye umwanya w'ikiyago ndetse mukatuyagira byinshi mu vyiza bya hotel. Nongera ndamenyesha yuko ngire ntembere ndabereka ibyiza biri muri no hotel, ndayibereke neza kugira ngo mwemere ivyo mubona, ntimwibaze yuko kwari kuryosha ikiyago canke iki. Ino hotel bene data ni nziza, ndayibereka mu mwanya. Papa, Imana ibaduhezagirire cyane. Namwe bahezagire cyane kabisa. Nuko reka twashimire mwese mwadukurikiranye mukadutiza umwanya, kubera ko umwanya n'amafaranga hari byinshi mwari kuba muriko murakora, mugabo kubera ko mwahaye agaciro ijambo ryacu. Imana ibaduhezagirire cyane, naho ubutaha. Ciao ciao.